Ndabaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Muri kumwe kandi na Jerome Kazabukeye. Ni muri rwa rukurikirane rw'intahe. Ubu naringeze ko mpejeje amashuri kandi nkora akazi k'izamu ku murango, naho urumva harageze naho nyine babyimwe nakoze. Ni ukuvuga mpejeje amashuri rero vyaciye bihurirana nuko wa mupatro amvanye muri Vigile Burundi cenja gukora nacenja gukorera umuntu, ndamubwira nti ndashaka kumpa akazi. Arambwira ati noneho ko wize kaminuza je ndashobora gukoresha. Ndamubwira nti nta kibazo, wowe uzompa pourcentage. Twaravuganye umengo yampaye 40% nayo ninjije ndakora. Ndamaze iminsi mike nca ndonka uwundi muntu yama ariko arambona arengana, arambwira ati ndashaka kuguhemba amafaranga 100 ku kwezi, hama ukaca unkorera, hama ukaba ufise biro, telefone, vyose nyene. Numva nyene amafaranga 100 muri 2008 yari amafaranga menshi. Naciye nemera, ndagenda ndakora. Nakoze aho ku murango nkaca nkora ivyo vyo muri nakora muri Agence Antoine, nkakora ku murango, mwijoro nkaca ngenda nkaca nkora bimwe vy'izamu. Ndiko ndakora rero nkabona ni amafaranga ndayafise. Nahembwe murango nijoro. Ico nabona cari gikurikira ni ukuvuga ko natangiye kwiyumvira ingene noshinga urwanje. Wabaye urugendo rurerure kuko aho mu kazi navuye ako kazi ndakamaramo umwaka, mu nyuma Imana irahankura. Mugabe ihangura natanga umugambi wo kwiyumvira ingene noshinga urwanje, natanga kurondera abo twobana. Hanyuma rero nibaza ko intahe y'ingene nubatse urwanje, hari benshi basavye ko noyishira ukwayo. Iyo reka nzoyishira ukwayo mbandanye n'ibi vy'akazi. Maze umwaka rero ndiko ndakora aho hantu, niho ijwi ryangendera, numva ijwi rivuze ngo nimwiyubare ntimuzobe inyagano zinyagishijwe ubwenge, zidakurikira Kristo, zikurikira ibyo mw'isi. Ni ukuvuga ni ijambo ry'Imana riri muri Kolosayi mbare igice ca 2:8, sindiko ndabuka neza. Numvise umengo ni ikintu kincumise mu mutima, numva yuko aho hantu ndiko nkora bitari vyo. Ashobora kuba ari ibintu nkoraho Imana idashima. Niko rero gusenga Imana irabimishurira mu nyuma, ndamusezera umuntu. N'ukwezi guheze ndaramwibutsa, turasezerana neza. Mu nyuma ndaza gutora attestation de service randi, turavana neza. Ariko ndiko ndataha nyene kaheze, niho nabona ahandi hantu ko navuga nti uwo n'umukristo. Ndavuga nti reka ndamubaze numve ko tutokorana nawe. Ndamubona afise ordinateur nyene yo kw'ishuri yakoresha. Mu nyuma ndamubwira nti mbega iyo ordinateur ntabwo wogura imprimante, kuko subiye inyuma gato nkikora muri ya agence narose umwanya wo kwiga cane ku mashini, ndiga gukora ama invitation. Ndavuga nti mushobora gukora ama invitation, hama tukazoza turagabura. Ati none ko je nashobora kwigisha gukoresha umuntu yahejeje kaminuza ngo ndonke ivyo ndamuhemba, bizoca bigenda gute? Je nta kibazo, uzompa pourcentage. Niko kumpa rero 30%. Turakora, turakora ndahakora amezi, maze gukora nk'amezi 6 narengeze ngira nko ku miliyoni ku kwezi, kuko narakora cane, nkakora ijoro, narazitahana nkazitwara kw'izamu aho narara, ndaziterateranya n'utuntu twashira ku ma invitation. Mu nyuma
yigisha umuzamu, ndamwigisha gusohora ama invitation akarara arasohora ku murango, nkaca ndondera abantu nzi ko badafite akazi nkabarondera bakirwa baramfasha utwo duteteranya, abakiriya rero batanga kunkunda, haba hariko ama nimero ya telefone kuri iyo ku invitation zose nakora. Nuko rero ko abantu bari benshi bari bamaze kumenya, bantelefona bandangira abandi, namenyekanye cyane aho hantu nyene mbona ngira nkore. Niho rero nabona wa mukozi twakorana atangura kumera nk'udakora neza, aho kumwirukana ahubwo baca aragenda gwara abari bacasigara, baca barabona ko abizi gukora ama invitation kuko nari nabimwigishije, baca babona rero ngo ya mafaranga nahora mpembwa yobabaye menshi. Ngarutse rero niko guca bambwira ngo turasubiramo kontra, ngo tubanze dukoremo byose hama uco dusubira kuri ya 30%. Nanje ndababwira nti oya, nimba ushaka ko mukuramo byose mucamo kugera byose n'ibindi bikorerwa ngaha, nanje none mu pourcentage mu baranyinira mbona kuvamwo. Ariko navuyemo sigaje amezi make kugira ngo ngire mariage, nzobabwira neza mu ntaya mariage. Ariko ico gihe ndibuka ko n'ama invitation nakoreye ngira mariage nasohoreye ahandi. Ariko ico nagomba kuvuga cane ni kijanye n'ibyo nahorera mu kazi n'ingene byagenze. Mu nyuma rero maze kugira mariage niho naronka kandi kazi, kakandi kizamu ndagasezera nca ngenda gukora muri ONG. Muri ONG naho rero nshitseyo ndakora ciye nk'amezi abiri bagera gukora amaraporo, nca nsanga hari ibyo batakora bitari bimeze neza. Mu nyuma ndababwira nti je nk'umukizwa sinshobora kubandanya ndabikora. Barambwira ati nta kibazo, ati kontra yawe niyahera ubwo ntituzoyongera. Naretse kontra y'amezi 4, akazi nakarose mu kwa 6, nagize mariage mu kwa 4, hama mu kwa 8 niho ivyo byaba byo kugira raporo kubona ari ibintu bashobora gusinya, ndanga kubisinya, aranyemera ko bazoca banyirukana. Rero niko ngira meze kontra ese narinzi kandi ko nzoca ntaha. Niho nabona hariho muri OBR batangura ko guhamagara abakozi, ndagenda ndiyandikisha. Hama ako kazi gaheze, ndibuka ko hariho ikintu mu mategeko bavuga ngo tacite reconduction. Iyo umuntu yagukoresheje hanyuma inyuma ya kontra akabandanya gukoresha nawo umunsi umwe, bivuga ko kontra iba renouvelée. Ako katerme rero nari ndakazi kubera twiga kudandaza hariya ivyigwa bimwe bijanye n'amategeko bari baratwigishije. Rero ako kantu niko kaciye kamfasha kugira ngo bantekerere, bace bantekerera ukwezi kwa préavis hamwe n'ayandi mahera make barantekerera nyene ndavayo. Niho rero nacanza kwiyumvira icyo nokoresha amafaranga, hamwe naciye ndatanga ko ngira 10, ayasigaye nayo ndasenga Imana irafasha. Hari umuntu yarafise ahantu mbona ko ari heza hoba traffic de abantu bashaka kwaca ari benshi, niko kumusaba yuko aho hantu noshobora kuhubaka nkazohakorera. Hari kujya mbere kumusaga, mu nyuma aranyemerera turagera amasezerano, turavugana yuko aho hantu nzokota 40,000 ku kwezi. Nchafata ya mafaranga narisigaje ngira ngo amafaranga nk'ibihumbi 350 ndashira mu kwizera, ndatangura gushiramwo matafari, ndatuza impome, shitse ku madirisha caranyongereza, casaba abacavuga yuko yaharuye nabi, niko kuca anyaka 50,000 none ndayamwemerera nta kibazo. Hama ico gihe naciye ndondera umuntu atuba hagati icabona kugira ngo dusinye kontra, turayisinya. Hanyuma rero maze gushika ku madirisha, maze kubona ko amafaranga azohava ndeha menshi, niho niyumvira nti reka ndondere umuntu dukorana umugambi. Ndagenda ndabwira umuntu nti ntabaruze dukorane, turavugana yuko mwazogira 500,000 undi 500,000. Hanyuma rero mwijoro ryamye numva ijwi rije rirambwira ngo mbega aho muvanga nawe muvanga ngo ndamukuye mu mazi.
ndavyita bisanzwe ndarindira ko wa mugabo azana amafaranga ari ama avance y'150 ndarindira ko nzanira yandi ndabura mu nyuma rero maze guheza kubaka niho nagenda nkamurondera nkamubaza nimbega vyagenze gute kutagaruka kutaje ngo tubandanye shambwe ati narabivuyemwo kuko navuye nja mu bindi amahera ncida ya madama yakoresha ibindi hama rero cyo turavugana ndamwishura amafaranga ngenda ndamwishura kuko amahera yo ndayaza kwishura ko cyo nakorera ndumwe ndarondera abafasha bagira stage ndabigisha bafasha bamwe barafasha nyine ndayituza rero bacatangura guhembwa mu nyuma ariko bafashije ndabanza ndabigisha ingene babikora ubwo ndakora muravyiwanje ariko nkora cagiye nari navuye muri ka kazi nari nakoze ikibazo muri OBR bara preselectiona ndaja gukora interview nakoze nzi ko umwanya n'umwanya ashobora kugenda gukora muri OBR iriya ikigo cyo gutoza amatagisi n'amakori mu nyuma rero kubera bivanye n'ingene nakoze ndibuka ko ndiko ndakora hariho rero murashobora n'abagabo babiri tudasangiye ubwoko ucababwira bati uwo musangiye ubwoko yasohotse ati yaricaye kuri intebe rero urumva ngira ngo kwarakumbesha nanje nagumye nzi yuko umukozi wa OBR atemerewe kudandaza barabivuga yuko abo bazosanga adandaza bashobora kumukura canke bikamugira ko ingaruka mbi jewe ndareka kuja gukora vyinshi cyane by'ubudandaza no nadandaza sinashira hejuru cyane naguma numva umengo sishaka ko business yanje ikura kugira ngo bitazoneza ingorane ndiko ndagwana na OBR mu nyuma rero ndarindira ko banduma ko ndabura ndigiye ko banduma ko ndabura nariko ndakora okay na mutahe natanguje iyo business yanje nsubiye nyuma cagiye banyirukanya hahandi rero umuntu yanguranye 600 cangura akamashini cangura na ka imprimante nabikoresheje ndacagiye ndaja gukora muri ONG nabiduganye mw'ijoro nkarara ndakora nsora ama invitation kuko abantu baramaze kumenyera ku matelefone ubwo ndakora nshobora gukora invitation z'imakamba nibereye aho nakorera mu ntara ya ruguru hama ndashaka gukora ahantu kure ndakora ico gihe ndiko ndakora rero ku Musaga niho nabandanije nkora mu nyuma ndiko ko hari abantu baba baza nko kudepoza ahantu bashaka akazi hama nanje nkababaza habo twiganye cyangwa abandi nararobe birakamwe ngo nka bibiri nibuka ko nigeze kuja muri enquête ya Quebec muri Istepu yari enquête yari mu mafaranga atari make narakoze n'iyindi yo mu za INSP urumva ico gihe umuntu yakora umengo umushomeri nakora numva umengo nahambaye ndahagarara kumva umengo hari handi hantu nzofasha gukora nyene aya bintu vyifata kibanza mvuga ni umwanya umezoja muri OBR mu nyuma OBR biranga niko rero hageze mu 2013 niho 12 mu mpera naronka icyumviro nti reka ngire ishirahamwe ntabwo kugira ishirahamwe nayise association pour une vision de l'avenir yarabaye agréé muri ministère de l'intérieur n'ubu uye agréé birahari ariko nta maraporo twakoze nta bintu byinshi twari bwakore maze kugira iryo shirahamwe niho niyumvira kugira nirekire ishirahamwe ndarishire mu runani rw'amashirahamwe iryo yitwa Reja hante leta ari amashirahamwe yandi nari nabayemwo za akate na Fokode mu nyuma Imana irambuza vyewe nkikizwa ari umuriro narimwo abavugishwa bariko barapfu baravuga ko mu mashirahamwe ngo hazoza amafaranga menshi ngo azotuma abantu benshi basubira inyuma ndetse bamwe ndibuka ko nahafe ndazivamwo zose mu 2007 umengo ico gihe mu nyuma rero nagomba ngaruke mu nyuma nazisubiyemwo 2009 ndasubiramwo ndakora ariko muri 2012 nimvira gushinga igiwanje ndashinga igiwanje ndakora ndibuka ko nagiye mu nama atari make
hanyuma rero ngiye muri urwo runani ariko ndababwira niho batwigisha ibintu bijanye na entrepreneuria hari nashatse gushika batwigisha entrepreneuria imisi 5 muri mu runani bita Reja. Iyo misi 5 yombereye minini cyane kuko mu bintu byinshi nkigira ko biracarimwo none she ntabwo gukunda ibintu bya entrepreneuria ubundi bwo narabikora bisanzwe nkuko nababwiye naho mwangera ni byinshi nagiye nkora ariko maze kugira formation niho nabaye intéressé cyane n'ibintu bya entrepreneuria ndabikunda ntangura no kubikundisha n'abandi ubwo nshobora kumva ko ari cyo kintu gishobora kuntunga. Mu nyuma niho nahavuye niga codinga ama website sinzi umuntu yiga ibintu bya informatique araba amanota ndiga ndabona ndashobora gukora site web gukora amapage makeya niho ndaca ndiko ndakorana na bimwe bya entrepreneuria baratwigisha ibintu byo kwamamaza narashika wa code nkacanza ari ikinyamakuru cyakorera ku mbuga ngurukanabumenyi ndagenda ndasaba yuko noshira ko banniere yo kugira ngire publicité banyaka amafaranga menshi cyambona yuko bwabundi binyamakuru ushaka kuba biri mu mafaranga menshi kuko yarambwiye ati ninagushirira ngaha ni miliyoni 5 ku mwaka ninagushirira ngaha ni 100,000 ku kwezi bamva ninagushirira ngaha bakanyera kuri website abashirira candashira mu mbavu ishyirahamwe ryanje ryitwa Imprelov ari abakiriya banje nimba ari bariko baranyumva ndabaramukije candashirira ko kuri iyo website ubwo rero abantu bakaca baza barayibona. Ngeze rero hande kwiyumvira gukora iwanje ni inspire kuri ico kinyamakuru kindi naravye amafaranga banciye mbona nacaciye ko ndavuga nanje nokora website siroshaka kuvyishirira ndayikora mu nyuma mbona ndayiranize neza imeze neza niho naca ngenda muri sense nkavuga ko nshaka kugurutsa ikinyamakuru nkacuguruza ikinyamakuru bita Itara Burundi ngira hashobora kuba hariho benshi bamaze kuba bagisoma candagishinga no mu mategeko ubwo canja mu byo kumenyesha amakuru nongera nkorana nayo mu z'ama invitation ndagenda rero ndakora umwuga nawo bitari woroshe kuko nagiye kubinjiramo 2014 hatanga ibintu by'ibihuha nanimvuye ko noza ndashiramo ibintu bya entrepreneuria de jeune n'ibindi byinshi bijanye no kwiteza imbere ariko hageze gusoma abasomyi nkabona bakunda cyane bya politike kuko ico gihe n'ibyo byari bigezweho basoma cyane rero ko nasanga nahinduye umurongo cyane gukora ivyari byose muri zose mbonye ndarondera n'abafasha muri ico kinyamakuru baramfasha turakora 2014 mu kwa gatatu niho ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu umukozi wayo yambujije gukora mbona yuko yereka arandondera by'amategeko n'ibindi byinshi nawe bakora kumanitsa cyane hagarika ku kazi ariko cyane bandanye nandika ku gatwe kanje ndibuka yuko uwo mwaka mu ntango nubwo wari woroshe navuye nje kugurisha parcelle naraguze muri mu byo bya Imprelov ntangura kwimviranira ngende nkore neza ahantu hategure neza ariko n'ikindi kintu nakozemwo nuko naguze smartphone naciye ntangura gutunga smartphone izi telefone zarimo ama WhatsApp yarakizweho tutangura rero kuzanandika ku mbuga ngurukanabumenyi cyane rwose ndandika ubwo byabaye 2015 byabaye jewe amakuru ndayaronka ku mwanya nongera ndayatanga kuko nari namenye gutanga amakuru mugabo cyakinyamakuru nari namaze kucugara kubera ubwoba yuko bashobora kungirira nabi mu nyuma rero niho habaho bijya mwabonye 2015 batayibonye habaye manifestation abantu benshi bariyamirije ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza hama nanje rero ko yanakora ku mbuga ngurukanabumenyi nari no mashame yigenga umva najyanye nashinze ariko ntabwo ryari ko rirakora neza ariko narumvamwe neza ibintu byo kuvugira abantu barenganywa abantu bafatwa abantu byishimiye no gutanga amakuru nako nabikoze cyane
mu nyuma ndahava ndahunga mungira hagati mu gihugu ntibyari byoroshe kuko icyo gihe abantu bavuye Bujumbura bose baca babita ko ari abamanifesita niko rero haba inama y'uko ngo bonjana mu ruvubu hama rero ncagira imana umupolisi babitumye aba yarakundana n'umuvyeyi wanje haba bafasha ahantu yakorera hama araraba gukora ikibara acaraza arabwira kuri ivyo bamubwiye arabwira ko yavyanse ariko ko nyene atakibazo yamvugiye birahagarara nyene hama tubana tuzinanye ko baje kuntesha mu ruvubu ariko Imana irankingira twabanye tuzinanye rero mu nyuma ariko je kwandika sinigeze ndabiheba byo kwandika ntabariza abantu ibintu bya activisme ku ma social media nabikoze cyane kuko izina ryanje bumva umengo ni izina ritazirano nagiye kubimenya ko bikomeye mu 2016 ko manutse Bujumbura nari mfise formation muri ambassade y'abanyamerika hariho formation y'ibijanye na entrepreneuria narimo hama rero ndiko ndaca mu gisagara cya Bujumbura haba umuntu mu bantu biyandika bakoresha ama konti anonyme arambwira ati burya wowe uri ngaha mu Burundi ati neza na neza twatuzi kuri Burayi cyangwa ahandi hantu mugabo utari mu Burundi ati nukuri wowe urarinda ati wandika biriya bintu uri ngaha nuko rero niko maze kuheza formation na kundondera n'ivyace bitangura vyinshi batanga kundondera narabonye ibintu byinshi nyine vyerekana yuko nageragerirwe nabi hama rero niko kuvuga ngo ubuzima ntibugikunze reka nje kuronderera ahandi rero navuye rero mpungira mu bindi bihugu mu gihugu kimwe cyo muri Afurika y'ubuseruko ubuzima nabwo ntibwavuye bworoha ariko Imana yabanye nanje kuko nagiye mbona kuko Imana ikora ibitangaza uko bukeye ko bwije ya business kuyibandanya nayibandanije ndi mu cankuzo cyo gukora ama invitation ko nayimaze kuba afise isoko nini ya mu gihugu cyose baranelefona bataza aho ndi ariko je bakaba hariho uwakoresha invitation ati ko ngiri Bujumbura ariko gasanga sio ngiri mugabo kubera yakora kuri telefone akabona invitation ziramushikiriye ndabikorana no gutwara isoko mu cankuzo ndibuka yuko ariho natanga gukorera kuri YouTube hari igihe rero nawe nigeze gukora rero hama muri World Vision barabona yuko ari ibintu bya entrepreneuria nzi bace baramakazi ndakora ndigisha abantu batari bakiciro zitari zike ndigisha ibintu bya entrepreneuria abakobwa n'abadamu bicuruza hamwe n'abandi bantu nyine babona bashaka kwigisha ndashima Imana ko benshi bagiye bampa intahe nziza bavuga yuko basigaye bikorera kubera inyigisho twasangiye nabo rero muri icyo gihe rero nabonye ubuzima hagati mu gihugu butandukanye cyane nubwo mu gisagara cya Bujumbura kuko hagati mu gihugu ubuzima burazimbutse sico kimwe n'Ubujumbura kuko Bujumbura ubuzima bwaho burazimvye cyane ku buryo umuntu amaze guca gukorera ruguru akabayo atosubira gukorera mu gisagara kuko mu gisagara ibintu byose n'amazi uragura ariko hagati mu gihugu ubaho ubuzima buzimbutse ubu rero sinzi ko ariko bikimeze ko maze imyaka itari mike nariyo ariko nibaza yuko abahari bashaka gutanga témoignage bakandika no muri commentaire niba hari ikintu noba nabeshemo ubuzima ko buzimvye canke butazimvye rero mu nyuma rero navuye mva muri ivyo vyo gukora ama invitation bivanye n'ubuzima canke ngenda kwiga ibintu byo gukora ku ma internet cyane ibintu bya arivyo navuga kumva z'umutekano wabona twabikoranye canke tubikorana ariko nize cyane ku bintu mwomenya n'ikintu ca website ibintu byo website ndabizi cyane naravyize rwose hamwe n'ivyo bindi ariko ama website niyo nabonye abantu benshi bamenyereye kumva iyo bavuze online
no kubona ibintu bya digital marketing kwamamaza ukoresheje imbuga ngurukanabumenyi nabironkeye ubu certificat yo muri Facebook ariyo Meta. Ubu rero ndemewe kwamamaza ndabicisha amafaranga kuko ni mu associé gushika muri 2024 gushika ubu rero ivyo ndavyemerewe rero muri urugendo rwanje rw'ingene nagiye nikorera ikintu novuga nuko nabonye ko ari itandukaniro ryo kwikorera no gukorera abandi. Ngira mwarabonye no muri video nziza niko ndabivuga ko ariko kwikorera nabonye ari ibintu vya mbere. Rero jewe ubuzima bwanje nubwo gushika ubu rero ari umuntu afise website ayikeneye yombarira arifite keneye kuboneka muri Google ndabizi aho ubwo ico kintu ndagishoboye. Hama nkaba ndabashimiye ko mwakurikiranye ino ntahe, hama nkaba nifuza ko ico camariage ngiye kubategurira iyo ntahe nyene y'ingene nagize ubukwe kuko nabwo ivyo vyofasha benshi kuko izi ntahe ndiko ndatanga nukuvuga ngo ndifuza ko umuntu wese twahura yomenya akavuga ati yaciye ahangaha kuko ibihe uko bigenda bihinduka abantu mudaherukana hari igihe abantu twaherukana kera ubwo bibuke ko twahuye ko twiganye ko twakoranye n'ukubwira nyene tugume twibukana ikaba ariyo ntumbero nabishyize ahabona kuri uru rubuga. Ndabasaba rero ko muruteze imbere mwebwe mukaza muragira jeme hama mukagira follow kugira ngo amavideo nzoze ndabakorera muzoze muba mu bambere muyaronka kugira ngo tubane kuko hariho umuntu Jerome physique akabana Jerome virtuel. Rero ndashaka yuko no Jerome virtuel do mubona ku mashusho nawe zamura mukurikirana ivyo avuga ari jewe, hama komsa dushaka kuzosubira guhura abo twiganye abo twakoranye abo twasengeye hamwe tukazosubira guhura physically turi kumwe cyane bicitse ntitunahure ariko tumve ko tumego turacari kumwe mubihanahana murakoze. Yari Jerome Kazabukeye naho gutaha rero mu ntahe y'ingene nashinze urwanje murakoze.